Kugenekerezo rya 17 Gitugutu 2019 mu gisagara ca Bujumbura niho haramuka hatunganywa uruganda rw'ibanze ku ndongozi zo hejuru rwateguwe na International Christian Ministry ICM mu mfunyapfunya ifatanyije n'ishure kaminuza ry'indongozi International Leadership University kugira bategurire hamwe uruganda rudasanzwe rw'uburongozi Global Leadership Summit GLS mu mfunyapfunya. Ivyo bikorwa bikaba vyatangujwe n'ijambo ry'ikaze ryashikirijwe na Pastor Pascal. Turashimira Imana ku bwanyu, tubaye ikaze mubwe neza buri zose kandi Imana yatumye tuhaba iduhe uzangira zose ugira twumve ico twifuza ko muri iki gihe cacu. Ivyo bikorwa vyabandanyije bakurikirana ivyigwa bitatu vy'abahinga baba muri leta zunze ubumwe za Amerika ku buryo ngurukana bumenyi. Abaraho bashikirije ingene bakiriye izo nyigisho nico batahuye. Nagomba mbanze nkenguruke cyane gose kino gikorwa kitwigisha uburongozi bwiza kandi mbere bicishije no mu ngabirano y'Imana tukenguruke cyane gose dukenguruke mwebwe mwavyumviye kudutuma ko kugira ngo tunabihana ko hane ko n'ivyumviro. Ndumva yuko izi nyigisho zikenewe kuba zoronka abantu bose. Hanyuma ikigira kabiri nuko mfatiye kuri ico nyene nca nibaza ingene twigenza iyo yagumya ashimikira kwishira hamwe, ariko jewe ndiko ndaraba neza ibintu aho bitangura kutugorera vy'uburongozi bwiza bihera mu miryango yacu. Rero duhereye mu miryango yacu ndaribona nk'ishira hamwe ridasanzwe Imana yatanze rituma ayandi mashira hamwe ikibano igihugu n'ibihugu hari bitagenda neza mu miryango bica bifata ayo mashira hamwe turiko turavuga n'ivyo bindi byose izo nzego zose. Rero ngaca mvuga nti mbega umurongozi mwiza byogenda gute mu muryango, kuko nasanze mu muryango iruhande y'ishure niho hantu twigira ibintu byinshi kandi by'ingirakamaro. Hamwe dushoboye kuba nk'abarongozi beza mu miryango yacu nta nkeka ko n'ahandi vyogenda neza. Dogiteri Bahizi Thierry yaserukiye ishure kaminuza ry'uburongozi yadusiguriye intumbero y'ivyo bikorwa nico bagamije. Uru ruganda rero twarimwo no munsi n'uruganda cyane cyane rukoranije abakuru b'ibisata muri izo nzego zitandukanye twadondaguye. N'uruganda rutegurira uruganda nyamukuru ruzoba ku magenekerezo ya 21 na 22 z'ukwezi kuza kw'11 twita Munyonyo mu Kirundi. Rero ubwo ruganda nyezina ruzobera kuri Nyabagere Conference Center ahi Bujumbura, ruzokoranya kandi abantu bavuye mu nzego zitandukanye z'igihugu. Ni naco gituma twagomba gutera intege ababubahwa bose twatumiye muri no ruganda rutegura ivy'urwo ruganda nyezina kugira ngo baze batubwirire badutumirire aho basanzwe barongoye nabo nyene bazokwifatanye nabo kugira ngo bazoze bitabe urwo ruganda. Hazoba harimwo abigisha badasanzwe babizobereye bazi ibijanye n'ivy'uburongozi ku rugero mpuzamakungu. Ni inyigisho nziza cyane zishobora gufasha mu kuzana ihinduka muri kino gihugu cacu mu nzego zose z'ubuzima, mu bisata abantu bakoreramwo, mu ngo zabo, mbere no mu kibano. Iri hinduka nicyo twifuza, kuko iri hinduka niryaba mu gihugu rikaba mu ngo zacu, rikaba mu mashengero, rikaba mu mashirahamwe, rikaba mu makaminuza, bizotuma dushikira iterambere rirama twifuza. Twagomba rero guhimiriza abantu bose, mbere dufatiye no kugwaruka cyane cyane kugira ngo ko aribo kazoza k'igihugu, aribo kazoza k'ishengero, aribo kazoza ko mashira hamwe ko mu budandaji, kazoza kejo nibwo Burundi bwejo, kugira ngo bitabe
cyane izi nyigisho z'uburongozi bwiza kugira ngo ihinduka ryiza rihabe maze dushobore gutera imbere dushobore kogorora mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nshimirimana Izayi arongoye ICM Burundi akaba yashimiye abitabiriye ivyo bikorwa asigura n'inyigisho batanga. GLS ni ihuriro rikuru ry'abarongozi bava ku isi yose bagahurira i Chicago aho biga iby'uburongozi bavyigishijwe n'abantu bava hirya no hino ku migabane y'isi ariko abantu babishize mu ngiro kandi babishoboye. Rero muri GLS inyigisho dufise ni inyigisho zitangwa n'abahinga mu by'uburongozi basuzumwe bagejejwe babyize bakanabishira mu ngiro. Banditse ibitabo kubyerekeye iby'uburongozi bakabyigisha abandi aho duheza tukabaha ikaze muri GLS i Chicago nabo bakaza kubyigisha abandi kugira ngo natwe tubishire mu ngiro. Ino rero baturungikira amavideo hanyuma tugaca tukorana n'abandi bigisha bakomakomeye bo ngaho iwacu nabo kandi tuba twarasuzumye ko babishoboye no kubishira mu ngiro bakaza kutwigisha iby'uburongozi. Turatumiye rero umuntu wese yitwa umurongozi, twese turabarongozi uhereye mu miryango mu mashirahamwe mu bikorwa bya misi yose mu buzi bwa leta mu mashengero kuza kugira ngo tufatanye hamwe kunonosora no kwiga iby'uburongozi no kurabira hamwe ingene uburongozi bwacu bwotera imbere. Dogiteri Irambona Patrice arashimira ubwo ruganda akavuga n'akamaro kago. Hariho byinshi twize, hariho byinshi twashoboye kumva kandi byinshi byabaye bishasha kuri jewe na cyane cyane hari icigwa cankoze ko cyane kivuga ngo ubuzima budahera kubutegura nk'umurongozi ko kenshi nk'abarongozi turakunda gukora ibintu nk'abantu bazofejo ariko ntitwibuke yuko ikintu cyose dukora haba abo tuko turagikorera haba abo turiko turabikorana ko bishobora kuzogenda biragira ihinduka canke bikagira uruhara rudasanzwe mu buzima bwacu naho ubuzima bwacu buzoba bwaraheze. Rero nigishijwe byinshi cyane mu jambo n'uburongozi aho twibukijwe yuko umurongozi nukorera abandi, umurongozi suja hejuru ariko umurongozi nuwicara agakorera abandi, umurongozi nuwifuza yuko abantu bomukurikira atari kubera ariko arabaha amategeko canke ibindi ariko ko bamukurikira bakunda kuko akaroro keza ariko aratanga nk'umurongozi. Ni byinshi rero nize nk'umurongozi sanzwe ndumurongozi mu mashirahamwe y'ugwarukano haba ayo ngaha mu Burundi canke mu makungu ariko byampaye gusubira kwisuzuma bushasha ati mbega ndumurongozi nyabaki timbega ndumurongozi ndiko ndashaka gushika kuki ndumurongozi ifise irihe yerekwa timbega abo ndiko ndarongora bararyohewe no kunkurikira nk'umurongozi mbega abo ndiko ndarongora uno munsi barahimbawe no kumva ko je nabandi umurongozi wabo. Ni byinshi rero byanyigishije zino nyigisho nkabashimira cyane abaziteguye kuko si inyigisho zerekeye gusa abarongozi mu gisata kimwe ariko ni byerekeye abarongozi mu bisata byinshi haba ivy'igihugu haba mu vy'Imana. Ni inyigisho ziza zirondera umuntu wese yitwa umurongozi ko twigishije yuko umuntu wese arashoboye umuntu wese ashaka kuba umurongozi ariko ni byiza yuko dutahura ico tujejwe n'ico turi nk'abarongozi. Nkaba nashaka gusaba izi nyigisho ntizigarukire kuri twebwe gusa ntizigarukire ngaha gusa ariko n'abandi bose zishoboye kubashikira kuko twigishijwe byinshi yuko nk'abarongozi dukwiye gutegura n'ivyo abandi bazobandanya babamwo no mu gihe twe tazoba turimo kugira ngo tuzosiga izina nk'abarongozi beza. Rero numvise umenga ni inyigisho dukeneye twese haba abarongozi b'urugo rwo hasi haba mu vya politike haba mu vy'igihugu haba mu vy'amashengero numvise umenga ni inyigisho twese dukenewe kandi bikenewe ko tuzikurikirana. Harimo inyigisho zidasanzwe cyane ni byinshi twize kandi ni byinshi vy'ingirakamaro. Rero nkasaba yuko International Leadership University ifatikanije hamwe na ICM botegura izo nyigisho bakazishikana no mu zindi ntara ko nk'ibi vyaberenga he Bujumbura gusa ariko ndazi ko no mu zindi ntara bakeneye inyigisho nk'izo kugira ngo dushobore guteza imbere kwa meriora uburongozi bwacu nk'abantu bashizwe imbere kugira ngo barongora abandi. Ivyo bikorwa bikaba byari byitabwe n'abatwara abandi mu ntwaro mu buzi bwa leta mu mashirahamwe yigenga abikorera utwabo ama association ama ONG n'ahandi. Bibutsa ko ivyo bikorwa bitegura uruganda rudasanzwe rw'uburongozi ruzoba ku magenekerezo 21-22 Munyonyo mu 2019 Bujumbura.